mu 2021 amahera leta yakoresha yari ku miliyaridi 1,500. Mugabo tugeze mu 2026 ageze ku miliyaridi 7,000. Mwumva yiguje na kangahe gaye. Umutekano utegeza gukingirwa bakagwanya barumariza. Ubutungane amasentare n'ibiki byose baziko byari bihari baba mwamagirwa n'abagabo mbere. Baraza kwitura ubutungane tudirika ivyo rero nivyo leta ukwiye gushirako inguvu zame hagaca kujya bijyaro vya service social amagara y'abantu indero n'ibiki ivyo navyereca bikurikira kuko imbere y'abantu mugabe by'amagara abantu n'indero ara limite n'abikora utwara arashobora kubijamo amagopito privé arashobora gushingwa amagopito mugabe shavuga ngo ubutungane ngo uzobuhereza mu privé ibira ama mission menshi yadasiguritse kwamara ubwuru iki uvyanse mugabo urabigabanya ifaranga kwa tuti ifaranga hako twirwa mu mission ruguru tugira gute aja mu bikorane dusora tugira gute bamwe baje hanze bidakiri byo faranga turibunga bunge les activités festives tuzigabanye biza kuduhembera umuganga birihuta ibyo bintu tuzobiraba hanyuma rigueur ibijanye n'amafaranga leta ikoresha ku mwaka birayituma rero imenya ibikorwa leta ishaka gukorera abarundi abanyagihugu kugira bashobore gutera imbere. Hanyuma twashaka kwibutsa yuko ayo mafaranga leta itoza abagenewe yuko akura uburundi mu bukene. Twagira twibutse leta rero ko abarundi batozwa ry'amakori kugira ijya bije babahaye bashobore kurangura imigambi y'iterambere. Badusubire rero kwitiranya ivyo ritegeza gukora n'ubugiba yaronse ngo bavyitiranije n'abandi n'abikorera twabikorera barafite bakora na leta irafise ivyo ijejwe. Urumva rero aya mafaranga atozwa nayo kugira ujya munyagi muto wese ashobore gutera imbere no kwiteza imbere. Hanyuma turabona neza yuko kuva mu 2020 leta yabakomeje kuvuga yuko ije kugwanya ubukene umuntu wese aronke amafaranga kugwanya inzara ivyo ni vyiza amabije ku mwaka amate ku mwaka aratogwa amafaranga leta ikoresha ku mwaka kuva mu 2020 mugabo tukaba tuti ikintu tugenda tubura nuko tuvuga tuti none ko amafaranga aguma yiyongera ku mwaka yiyongera ubwo by'ukuri ariko arafasha muri rya terambere twifuza. Icyo rero twashaka kugarukako twibutsa na cane umushikiranganje w'ikigega ca leta kuko twahisemwo guca tumurungikira urwandiko ikete twahisemwo kumwandikira ikete ryo kumwibutsa ibintu bitegeza gukorwa kugira amafaranga ya leta akoreshwe neza agira akamaro umunyagihugu sugutoza gusa no kugira akamaro umunyagihugu. Icambere twagiye kubona niki nuko ati uravye ko mu 2021 ko mu 2021 ushika ubu mu 2026 mu 2021 amahera leta yakoresha yari ku miliyaridi 1,500. Mugabo tugeze mu 2026 ageze ku miliyaridi 7,000. Mwumva yiguje na kangahe gaye hafi gatanu. Nukuvuga ko bijiri kirigwiza hafi gatanu. None ku by'ukuri niko biriko birajana n'igitande no koroherwa kw'abarundi ugwije inshuro zitanu ko hamwe umengo ibintu twobona umengo bisa n'ibitariko biratera imbere neza ahandi ugasanga mbere bisa n'ibyasuka ntanye nk'akarori nkurikije ivyegeranyo nyene vya leta vyo mu bushikiranganje bihega ca leta BRB n'ahandi si vyegeranyo vya parcelle gira abarundi
hari bashobora kubyumvira gutyo. Dufate nk'ibiciro mu 2020 bijya barabira igipimo cyo kuntu ibiciro biba byaraduze mu gihugu twari tukiri ku 8% cyo gipimo 8%, kandi 8% niryo fatiro no ku bihugu byo muri akarere. Mugabo tugeze mu 2026 tugeze mu 2026 gute tugeze mu 2026 inflation ugezwa y'ibiciro rigeze kuri 34 rimwe rigashikira 40% mu bihe bimwe by'umwaka. Yacitagura kuva ku 8 mu mwaka ukurikira ikaja ku 10 na kangahe n'8 ku 20 na kangahe ku 30 na kangahe n'ubu 34. Kandi muri aka karere ibihugu byose biri munsi y'7% mu bijanye na inflation. Kw'isi inflation mondiale n'ibyo bihugu bindi birimo irenza 3%, 2%, 3%. None Uburundi bwonyene buvamwo muri iyo difference yo kuduka ku biciro. Ikintu ca mbere cinjuza ubukene mu gihugu ni iduka ry'ibiciro. Mushobora kuko iterambere riko rakwira mu gihugu ibiciro kubiraduka. None uwo muntu yahora apanga inzu ku 200 agaca yipanga 800 ariko aratera imbere. Wahuri ugura ikiro c'umuceri 3000 bitereme ikaja kuri 5 6 uri kuratera imbere. Nawe ibyo biciro canke ingene umwimbu wiyongera. Umwimbu wiyongera turavye muri izo indicateur. Umwimbu ahanini mu Burundi womenga ngo umwimbu wongerezwa kwiyongera n'amaserivisi ibi by'amabanke by'amatelekomunikasiyo urudandazwa de service. Ibyo nivyo byongereza ngo umwimbu donc PIB. Mugabo turabi bita secteur primaire irimwo uburimyi n'ubworozi ugasanga yiyongera iyo secteur tertiaire usanga yongera nka 4-5 mugasanga kwijana mugasanga secteur primaire imwe y'uburimyi n'ubworozi ni 1%. Muri 2025 ho yasubiye inyuma 0,2 yarasubiye inyuma secteur primaire. Production vivrière biterwa mbumbarugo ugasanga byongereye ubusa n'8%. None ugacuraba uvuga ati amahera twashize mu mwavu ivya ministere de l'agriculture ngaha anyi tubona yiyongereye amahera aja mu mwavu n'amamiliyaridi n'amamiliyaridi. Amahera agiye mu makoperative ngo sange ngo abantu ngo barime angana gute yagiye. None iyo budget yongera gutyo umwimbu ntuva huri. Yo secteur primaire sana kurokira kandi mu secteur primaire nibeje abarundi 90% kwijana ni mubizi uri bino boro zari yaruguru. None umva iyo budget yongera ukagenda ukasanga baba ngo ntuzeye kwinjiza ibintu byankenegwa byo kugwiza umwimbu n'ibitoro biragabanuka. Naratangaye kubona kuva mu 2022 na 3 na 4 muriza gusa muri 2025 berekana hano yuko ibitoro byinjira byagabanutse 37% kuri essence na gazoil 40%. None ayo mafaranga umuntu kumubwira uti ariko ariyongera muri bije hakagabanuka ibyo nyumva ko natwe duheza dutahura barumva ngo tubira ko reserve do shangira kiraduga. None kweko tutepora bikenewe na by'abarundi bo ibi vyankenerwa byaba amashira hamwe ya Braudi n'ibiki kugira bakora ibintu amabyeyi z'inzoga ni nziza ni uko bibura ibyo binyobwa byiza byaje n'ibiki niko abarundi benshi baca baja muri za nzoga nyimba n'ingubu saranga nyimba ari n'ubu ubuki busara bwayo bugaca buza kubikira amagara. Nuvuga yuko umurundi wa kera yaranywa inzoga nyene nziza ihinguye mugo murundi wubaja mu busara bwayo kubera iki ya nzoga ya Burundi itari kiraboneka canke kirazimba kubera vya bikoresho byo kwinjira kumburisha namwe ryabibuze.
wagenda ukaraba muri ya madone nyene ugasanga bavuga ati les biens d'import, les biens de production nizo zagabanutse ma importation. Donc les biens de production ama matière première byo gukora ibintu byo guhingura ariko terambere cyose wamwavu kucyo nyene tuyironde imiti yagerera ugiye ukaraba bucegeranyo casohowe ni n'amashinga amateka ejo bundi bagarutse ku bintu byinshi bavuga ati ibintu bihanze abarundi bagarutse ku bintu byinshi amabarabara ubutungane amatere scolaire idakwiye ibitoro amabiro y'amazone atubatswe amazi meza amatara n'ibiki byose hariho nk'iyo zanguje amazi meza n'umugani mawopito zo mu mamoroge ntayariho ahana ibintu byinshi kandi biko birahangayisha impunzi abanyagihugu. None uri kuraraba iyo bira ingene irikiradu twari tuje ku madeni mu bisanzwe muri East African ko bitwavuga bati igihugu nticorenza amadeni arenga 50% y'umwimbo wacu 50% du pays. Mugabo tugiye muri za 2022 4 tuduga bija kuri 60% irenga 60% 59% none iyo andetema ishikana 70 miliyari turiyandeta muzo ngo bari hamwe ntibahembwe muri bije ukazobona ngo imishahara yiyongerezwa bw'abandi hamwe kuvuga ngo ntibahembwe ngo ntibarukuta abandi bakwiye abaganga abandi imishahara ntiduga ntigiriki ko tuyandeta gute kundaraba nivo dandetema ahige tuzo muri bije none tuyandeta kubindi bari mushira ngandi bike gacahita nawe nazara aze nyene iyo poids de la dette utari kurabona amélioration Ege nibaze baratwuma wewe nk'umuntu uri kuramwira ngo leta yongereje budget ngo tuza kuri 7 miliyari mbwaka bona ukuyunguruza ngene bimeze iyo budget acayitahura gute yumva kuri kurayongereza kugira ikora iki umurundi atanga ayo matax ari ega ayo matax bijya byose agenda arariha n'amatax ni ibintu bitumvika tuza kwikubita gashi none iyi budget 7 miliyari igira ihindura iki turabiye akaro kuri iyo myaka duhindi ko twarimwo hagira hahinduka iki hagira hahinduka iki Niko turagira cyo twaje tumwandikira ikete tukatumubwiye tuti monsieur excellence monsieur le ministre des finances ibintu vya gouvernance budgetaire ngaha muri iki gihugu ni kibazo ayo mafaranga ndabisubiyemwo ayo mafaranga naho tuzora turagira 9,000 vy'amarundi n'ibiki gouvernance budgetaire ngana amafaranga ya leta ariko aratungwa ngana akoreshwa bidahindutse umurundi nta karusho kamwe ashobora kubona cyo gituma tubateye akamo guhindura no guhinduka wingena amafaranga y'akoreshwa ivyo rero twagarutse ko tuyagira umushikiranganje w'iteka ca leta nibihe ndabice ku mayange bikuru ubwa mbere twamwibukiye leta kugira ize gukora neza ibanza kumenya ikijejwe ntikore byose tutabona imenya igijejwe ibintu vya mbere leta mu gihugu zose zijejwe babyita mission régalienne no kuvuga nibijanye intwaro administration umutekano n'ubutungane ibintu cyane en gouvernement itegeza kuba efficace iyo mission irayirara kwikaba efficace kuko n'ibihugu bibivugu by'iwacu tukiri ku ntwaro za bamwezi n'abantari rugamba ivyo bintu bitazusanga byari bihari kumbure kuri ntari rugamba ntiwaza kuvuga ngo leta ngo yubatse ibitaro ngo canke ngo leta yubatse amabarabara canke eka mugabo abarundi bakera kuri ntari rugamba administration yari ihari mugere buna ngo abaganwa n'ibikibwa byantegeza kuhara umutekano utegeza gukingirwa bakagwanya barumariza ubutungane amasentare n'ibiki byose byari bihari baba mu mwamagirwa n'abagabo mbere
baraza kwitura ubutungane tudireka ivyo rero nivyo leta ukwiye gushirako inguvu zame hagaca kuja bijariro vya service sociale amagara y'abantu indero n'ibiki ivyo navyo bica bikurikira kuko imbere y'abantu mugabe vy'amagara abantu n'indero ara limite n'abikora utwara arashobora kubijamwo amahopito privé arashobora gushingwa amahopito mugabe ushobora ngo ubutungane ngo uzobuhereza umu privé est-ce qu'on va privatiser la justice est-ce qu'on privatisera la sécurité kurwanya defense nazo uzoyiprivatiza igisata ca leta wogiprivatiza ubutungane ba magistrat wo privatiza ubutungane administration ya mustantere woyiprivatiza n'ababura bataye n'abandi mugabo hôpital bica bikurikira mugabo hôpital Tanganyika hospital umva ngo ni privé kira canke n'izindi amashuri abantu barega amashuri yabikorera utwabo na leta irabishiraho mugabo n'ama university n'abanyeshuri biga ama university yabikorera utwabo hagasaza rero les infrastructures n'ibintu vy'amabarabara rero imiyaga kugira iterambere riboneke mu kubaho kw'abantu ivyo nivyo leta bubatse amabarabara internet irakwiye amatara arakwira mu gihugu amazi amatara yazuba ngo ni ingomero gusa installation ngene imeze ivyuma n'ibiki byose amazi meza bikaba preoccupation internet ivyo nivyo leta ibirazi ishinga mbwa leta utangura nije nza kugura ibigori nije nza kugura ibintu mpaya amahera hariya njanye mu makoperative sangwe nsanjanye hariya sheri bibaho amahera koroneka ngizo mission nizo monsieur le ministre des finances leta niza kudandaza igura n'inigana n'abakomerisi igiriki iyo leta ibiri kirikashe inyuma y'inyungu z'abantu bashaka kwidandariza yiswe leta igiye mu bintu by'abikorera utwabiza kubisita si leta ni inyungu z'abantu bikashije munsi ya leta bagiye kwihereza ibyo bihe ica kabiri nivyo nyene ngo discipline budgetaire discipline budgetaire nuko amafaranga ya leta yuba discipline nukuvuga discipline nukuvuga novuga ngo iki donc rigueur discipline budgetaire ibintu nyene bimwe bikagira bikava bigahagari iki kintu cyuko mengo amahera ya leta bashaka gufonda nibi ivyo leta ikora bishaka kufonda n'umugambi ibyo ntibibaba wewe ushaka gufata amafaranga ya leta atangwa n'umunyagihugu wese mwikori yarushe ugiye kuyahereza amakoperative wari mu mugambi ngo uri kura ya control ya ntibibaho abantu nibishyure ngo 10 million ku mutumba abantu bajya koperative irishinga yo nyene nabanyeneyo hanyuma ironde ya mahera ija mu makredi makopeke n'ibindi n'abandi si leta amahera ya leta si yaja kugurana abantu sayo kugurana abantu amahera leta niyo bakiryo barabara ahemba mu magistrat neza cimanza amuheka ipuma umuduga mwiza ducira imanza sayo guhereza ngo koperative kugenda urime oya koperative irabanza kishinga hanyuma leta ikaza gufasha mu bintu bindi yo koperative ifise rero koperative irakeneye umwavu iri kirarima irakeneye amabarabara meza yo kudandaza ibyo yimbuye amasoko meza ndetse uko nyene bayigene bwa butungane buhana bayononeye amahera ibira amamisyo menshi yadasiguritse kwamara ubwuru iki uvyanse mugabo urabigabanya ifaranga kwa tuti ifaranga hako twirwa amamisyo ruguru tugira gute aja mu bikorane dusora tugira gute bamwe baje hanze bidakiri iryo faranga turibungabunge les activités festives tuzigabanye biza kuduhembera umuganga birihuta ibyo bintu tuzobiraba hanyuma rigueur ku kintu gikomewe gikeneye cyangombwa ikintu bita discipline budgetaire rigueur kubaha ifaranga rya leta ndabisoga ifaranga rya leta siyo kugurana umuntu ucomengura mugabiye